Tugeze mu mwanya mwiza, mu mwanya w'ijambo ry'Imana, mu mwanya atari umwanya usanzwe, ni umwanya Imana igomba ko ugira icyo uhungukira, ugira icyo uharonkera mu buryo bw'umwemu mbere no mu buryo bw'umubiri. Kuri mikoro rero muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Uti mbega Pastor Jack, ubu hoho uza kutuganirira iki? Ngira nkubwire ni nubwo ufise ibibazo, nubwo ufise ingorane ziboneka ko umenga ni nyinshi cyane, umenga zananiranye, ibijyanye n'uburyo cyane agafaranga umenga nikagifashe kuri wewe, cyangwa ugasanga rero n'ibintu bindi wari ukeneye gushika ko ntubona ingene wobishika ko. Umwaka waraheze, imyaka 2 yaraheze, ariko rero ni 5 kumbura imaze gushika, ariko rero nturashika hahandi. Urashobora kuba ufise ingwara, ukabona ko ingwara yabaye ndanse, waragiye kwa muganga, waragiye hirya no hino, mbere wanashaka warigeze no kugwa uja no kwa rumenyi, nawe nyene barananirwa. Uri kuriyumvira ati mbega none mana none mbigeze gute, iyi ngwara niyigira inyice canke? Ariko aho mbanda kuremesheje ndakubwira nti iyo ngwara sizo kwica, kuko umunsi wawe nturagera, ntituzopfa tuzobaho. Ino misi rero ni misi uri mu bwoba, uri mu gatengo, ntubone uko bikwiye kumera. Inzu yawe kumbure yarabomotse, canke inzu yawe warayihunze, canke sinzi inzu yawe nta niyugira, kumbure usanga upanze urakeneye inzu yawe. Urashobora kuba umwigeme ukeneye umugabo, canke uri umukobwa uri umuhungu ukeneye uwo muzokubaka. Ni byinshi cyane rero biri mu bantu, ni na byinshi bishobora kuba biri muri wewe, ni byinshi cyane kumbure ushobora kubwira abantu. Hariho n'ibindi umva utagukirwa kubwira abantu kubera ikibazo uba urimo. Ariko rero ngira ngo mbwira ijambo ni ivyawe bigira vyishugwe. Vuga uti amen. Ivyawe bigira vyishugwe, kandi mu kwishugwa kwawe buriya Imana ifise inzira nyinshi. Inzira ya mbere igomba gucako, canke inzira igiye gucako, ni inzira yo kubwira ati banza ubanze ivy'Imana imbere, maze ivyawe Imana izoze ibizana pole pole, canke mukanye sase, canke ni muwo mwanya nyene. Ubanze ivy'Imana imbere, ivyawe navyo uraza kubibona. Reka dusome igitabo ca mbere c'abami, igitabo ca mbere c'abami igice ca 17 ku murongo wa 13 na 14. Turasoma mu izina rya Yesu. Eliya aramwishura ati ntutinye, genda ugire nk'uko uvuze, mugabo ubanze uncumbire ko gatoya, ukanzanire hano uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe, kuko kwari ukuhoraho Imana y'Abisirayeli agize ngo ako gaseke ntikazoshiramwo ifu, nako gakarabo ntikazoshiramwo amavuta, gushitsa ku munsi uhoraho azorekurira imvura kw'isi. Aya n'amakuru ya Eliya uhereye kuri Ahabu, ariko rero cyane cyane ni inkuru ngomba kuvuga y'uyu mupfakazi. Eliya yaravugishijwe n'Imana ko imvura igiye kutagwa, imvura igiye guhagarara, maze Imana iramubwira Eliya ati genda ubwire Ahabu ko imvura igiye guhagarara, maze Eliya arabivuga nk'uko mugabo kandi imvura ko kwirahagarara. Ariko kandi Imana imugirira neza. Eliya imubwira ati we genda ku mugezi kanaka wibereho, uzobandanya winywera ujya. Ibikona byaguma bimugaburira umutsima n'inyama, kandi urazi ko akanyama karyosha, abantu benshi baragakunda. Rero Imana yamuha indya zigezweho zimeze neza zo muri ico gihe, kara kanyama n'umutsima. Eliya aririra bimera neza. Ariko kandi agera ikindi gihe rero wa mugezi urakama. Singomba kuvuga cyane cyane kuri Eliya no ku mugezi, canke n'ingene Imana ishobora kuba yarakugiriye neza, mugabo kindi gihe ukazubona ibintu birahindutse, ugatangara ukiyumvira ati mbega none Imana mbega siyo yari yambwiye ibi? Imana niyo yari yambwiye ko azonywa azoya, kandi mu myaka ya mbere koko yari yariye aranywa, mugabo kakagezi karuma karakama. None mbega none ni Imana mbega bimeze gute? Ukazazanirwa bivana kumbure n'ivyo urimo. Ariko neza na neza sico ngomba kuvuga ko, hanini ngomba kuvuga kuri uyu mupfakazi. Kandi wibuke ko nkubwiye ni ubanze ivy'Imana imbere, maze ivyawe bize mu nyuma, kuko aho niho hari inyishu yawe buriya. Maze Eliya amaze kubona biheze, sinzi ingene yiyumviriye mu mutima wiwe, kumbure yiyumviriye nk'uko nawe wiyumviriye cagihe Imana yakubwiye ati we ntuzobura amahera yo gupanga, mugabo ukazubona ku munota kanaka urayabuze, kwimvira ati mbega none Imana yambeshe canke?
igihe cyose imana ivuze ikintu cyangwa yateguye ikintu iba ifise ikindi yateguye inyuma yaho. Intego y'Imana kuri Eliya ni kwari uko yoguma ku mugezi cyangwa ko yoba agaburirwa n'igikona. Intego yiwe kwari uko atopfa n'inzara. Icyo nicyo cyari kinini. Nawe urashaka kuba wabuza amahera yo gupanga, intego y'Imana nuko ugira inzu ubamwo. Urashaka kuba wabuza amahera yo gupanga, kumbi kwitegura inzu yawe. Intego y'Imana nuko ugira mariage. Urashaka kuba watevye kurongorwa, ariko kumbi ifise umusore mwiza cyane yateguye ku bwawe. Urashobora kuba watevye kuronka akazi, ariko kumbi kwitegura kandi kazi keza cyane. Hari ibintu rero umwana w'umuntu winjira mu gatengo wiyumvira ati mbega none eske byukuri ni Imana koko canke si Imana. Amajambo nasomye mu ijambo ry'Imana, mbega rya jambo Imana yamvugana nanje, mbega ryarahindutse ko kare yari yambwiye ko ntazokwigera ndara inzara, ntazokwigera. Hari kindi gihe Imana iba yakubwiye ati wowe ntuzokwigera urara inzara, jewe nzokugaburira. Ngo umunsi kanaka ukabihiga ukabibura, ukimvira none ni Imana yavuze canke inzara ko kigakubita sawa sawa uwo munsi ugatangara. Kumbe rero wabaza muganga ugasanga muganga akubwiye ati kwa mujya misi yose biruzuza estoma, bikazova bituma estoma igwara. Ugasanga Imana yabigize kugira ngo estoma yawe ntiyave yuzura cyane, yuzura ngo have igwara, maze ubure n'ingene kuzokorera Imana estoma igwaye ikwami kujya. Rero hari ibintu Imana ikora wo kubera utabuza impamvu ukibaza ngo Imana yananiwe. Imana ntiyigera inanigwa. Yego, Imana ntinanigwa. Ibintu byose bikora ku mugambi kandi bizi impamvu bikoze. Rero Eliya siwe ngomba kuvuga ko cyane. Eliya amaze kubona ko byaheze, injya zaheze, nako amazi yaheze, ko ntiyari kujya umutsima ngo abura amazi, Imana ikimubwira ati ndakurungitse ku mupfakazi. Eliya caja kuri uwo mupfakazi. Umupfakazi yo ngira mvuge ko cyane. Ageze kuri uwo mupfakazi nituzi ikibazo umupfakazi yari afise, kuko ubwa mbere igihugu cyose cyabuze imvura. Nuvuga hari ikibazo ca rusangi ku banyagihugu bose bo muri ico gihugu. Ariko kandi hakabaho n'ikibazo ku muntu yitwa umupfakazi. Kugeza uno munsi kitarahera ku bapfakazi. Abapfakazi kenshi bagira ibibazo byinshi cyane kandi biteye ubwoba. Hari n'ikindi gihe adashobora no kukubwira ibi ingorane afise, kuko kare yawe urarondererwa n'umugabo cyangwa barondera ari babiri, mugabo asigaye atunga umuryango ari umwe. Icyo ni kibazo kinini cyane kandi kigoye kandi giteye ubwoba. Ariko kandi wa mupfakazi rero bigaragara ko yari agowe cyane, kuko harageze aho agiye gutoragura udutwi acumbe ubugari bwa nyuma, we yibaza ngo n'ubwa nyuma, ariko kandi si ubwa nyuma. Imana yari igiye kumukorera ikintu gikomeye kugira ngo we yaboneka nk'udafise, yaboneka nk'ugowe mu bandi bose, kugira ngo Imana imugirire neza mu bandi bose. Mu bipatron byari bihari, mu bipapa byari bifise amatongo n'amatongo, mu bantu bafise usanga umugore n'umugabo batunze bafise n'amaka, yabuze amazi yo kunywa, yapfuye amaka, imirima itabandanije, itamera, yarumye, ikintu cyose cyarononekaye ku bandi banyagihugu. Mugabo mupfakazi hari ikintu Imana yari iteguye kumugirira. Buriya Eliya kuza kuri uwo mupfakazi ubundi bwo ntabwo yari nyishu ahanini ya Eliya, kuko Eliya Imana ari kumutuma no ku nzu y'umutunzi, yari no kumutuma ku kandi kagezi cyangwa ku ahandi hantu kumbure hifise. Ariko Imana kubera ko igomba guha inyishu uwo mupfakazi, ariko Imana kubera igomba guha inyishu wewe witwa nde, izina ryawe uracagibuka urivuge, witwa cushira ayo majambo, kuko Imana yari igomba kugirira neza. Nkuko no camvuga ati Jackson, nawe tuvuga izina ryawe, namba ari Janine, namba ari Jean, namba ari Pascal, namba ari Pascaline, izina ryawe urishire ngaho. Uyo mupfakazi muri ico gihe ijuru ryari ryiyumviriye ku mupfakazi. Abantu barashobora kuba batakwiyumviriye ko mugabo ijuru rikakwiyumvirako. Nta muntu n'umwe yarigeze yiyumvira kuri uwo mupfakazi. Abantu usanga umuntu wese ariko ariruka ukwiwe, ariko ijuru uko ryakabaye kose ryari ko riyumvira kuri uwo mupfakazi, riti mbega uyu mupfakazi ndamwishure gute. Byari bigoye kumbure kumeza kumbure akandi kagezi ubwo nyene, nubwo Imana ibishoboye,
kandi hariya kwa Eliya naho nyene kakagezi Imana yari ishoboye kubigira kakagezi ni kume ariko canke nigakame canke nigahere mugabo Imana irabikora ivuga ati ko nkeneye kugirira neza wa mupfakazi, ko nkeneye kugirira neza ya mfuvyi. Buriya Imana yibutsa abantu babiri, yibutse umupfakazi yibuka na wa mwana wa mupfakazi ariyo mfuvyi. Wibuke ko Yesu yavuze ngo ni we se w'imfuvyi akaba umugabo w'abapfakazi. Nimba hari umupfakazi ariko aranyumviriza muri uno mwanya, ndakuremesheje ndakubwira ni wahebwe kandi Imana ntabwo yagutaye. Buri hari ikintu iri kwirakora kandi ku nyungu zawe. Nimba hari umunyeshure w'imfuvyi ariko aranyumviriza canke ukaba uri imfuvyi utari n'umunyeshure canke ukaba uri mu kibazo canke kiriya uri imfuvyi, ndakubwije ukuri ko inyishu yawe iri kwirakogwa kandi neza kandi ku rutonde rwiza. Ntugire ubwoba rero. Eliya ahageze abona uwo mupfakazi aramuramutsa aramubwira ati mpaho amazi yo kunywa. Cari kibazo imigezi yakamye, n'umugezi wari usigaye wa Eliya nawe nyene wakamye. Mbwo ujya mu mama kubw'umutima mwiza kuko azi ko icambere tanguza iby'Imana maze inyishu yawe nawe ikiboneka. Njyo jambo tuko turigako, tanguza iby'Imana. Iby'Imana bishira imbere maze ivyawe biraza gukurikira. Nimba wahagaritse korale, banza korale usubire muri korale. Nimba wahagaritse gukorera Imana mu buryo ubucanke buriya, banza kwanza iby'Imana, ivyawe bize mu nyuma. Ubanje iby'Imana, inyishu ya ca kibazo cawe ikigaragara. Hari kindi gihe uhagarika iby'Imana uvuga ngo urumva ngo ndacarondera inyishu, ngo urumva nahagaritse iby'Imana, urabona naratevye kuronka umugabo, urumva nabihagaritse mbanje kuja kurondera umugabo, mbanje kuja kurondera umugore, mbanje kuja kurondera akazi, mbanje kuja kurondera sinzi ibindi n'ibiriya. Ariko banza iby'Imana, ivyawe bize mu nyuma. Uraza kubona ingene Imana ikora ivyiza bitangaje kandi bitangaza abantu kandi bigirira neza wewe n'umuryango wawe n'abakuba hafi bose. Eliya abwira wa mudamu ati numa amazi yo kunywa. Amazi yo kunywa muri ico gihugu yaragoye cyane, ikitavuze cyo ninjya. Wa mudamu aremera kumbure yarasigaranye gakombe kamwe k'amazi. Akigiye kuzana amazi yo kunywa, Eliya caramuhagarika ati mama hagarara gato, ati uchunzanira ninja. Wa mama ati sasa hii zaidi bwana. Leo urarengeje bwana. Amazi yo kunywa no gwaya amazi nonyoye. Mugabo rero ubugari rero umutsima sigaranye umutsima. Eliya yaramenyere kujya umutsima n'inyama. Mugabo uyu mudamu yarasigaranye umutsima n'amavuta. Aje umutsima awukarange, sinzi ko yagira icapati, sinzi ko yagira gute, awukarange aheze yirire aca sigara kurindira gupfa ko ntiyabona ahandi biza kuza bizananye. Eliya aramubwira ati bwana genda ucunzanira ninjya. Wa mudamu ati nukuri ntanja mfise, msigaranye agafu kari kurushi no tuvuta tukenya turi mu karabo ngoma nce ncumba nkore ubwo nyene bice bihereranye aho nyene hama ndindire gupfa. Eliya acamubwira ati nkurahiye guhoraho ku Imana, wowe genda ucumbira ubugari gusa hama nuzokwigera ubura ifu, nuzokwigera ubura n'amavuta. Wa mudamu abikora nkuko kandi koko bicabiwa nkuko. Uwo mudamu ico gihe cyose c'imvura kutagwa, ico gihe cyose c'inzara, we yabandanije abaho neza yirira no ngorane. Na Eliya nawe akajya n'ababanyi barajya. Ndiko nkubwirane rero ni ivyi wawe vyose ukora banziriza ivy'Imana imbere. Akazi karahagaze, uriko urasaba Imana kwiguha akazi. Rero mu gusaba Imana kwiguha akazi wacuhagarika n'ibikorwa vy'Imana, wacuhagarika no gusenga, wacuhagarika no kwitaho imfuvyi wahora ukora, wacuhagarika ariko banza ivy'Imana. Kandi rero wemera ko rino jambo rifise ububasha ubigerageze mbere uno munsi. Nubwo busigaranye umwanya muke wa nyuma ukoreshe mu vy'Imana, nubwo busigaranye amafaranga make ya nyuma yakoreshe mu vy'Imana, nubwo busigaranye ivyiyumviro bike mu mutwe wawe bikoreshe mu vy'Imana, banziriza Imana imbere
maze urabe ivy'Imana ikora mu buzima bwawe bijanye n'umutwaro wari ufise. Wari uzi ngo biraheze, ariko ntabwo biheze, ariko inyishu yawe iragaragaye kandi irabonetse guhera uno munsi. Ejo ni kera, uno munsi uragira kora ikintu gishasha mu buzima bwawe bivanye n'ingingo ugiye gufata yo gutanguza ivy'Imana imbere, maze ivy'isi bikaza mu nyuma, maze ibisanzwe bikaza mu nyuma, maze ibibayabaye bikaza mu nyuma, maze ivyawe bikaza mu nyuma. Urazi mu buzima hari ibintu koko usanga bitegezwa kuza imbere. Uronse nk'amahera ibihumbi 100, ufise umwana yiga, ufise inzu uriha, wiriha ibihumbi 100, umunyeshuri wawe nawe yiga ariha ibihumbi 100, sinzi ikindi kintu, ufise imodoka kumbure ikeneye gitoro, ufise ratio yawe iri ku 300, sasa ukaba uronse ibihumbi 100 muri uko kwezi. Ukivuga ati ndabigenze gute? Ati ko rero ubu mvise ibihumbi 100 kandi ntegezwa kuriha ratio y'ibihumbi 300, negeza kuri igitoro cy'imodoka, negeza kuri inzu ibihumbi 100 cyangwa ibihumbi 300, negeza kuri umwana ishuri ibihumbi 100, negerezwa kuja kwa muganga. Ati rero muri ibihumbi 100 ikigira 10 sinkuramwo, Imana nayo nyene irabibona. Banziriza ivy'Imana ibindi bize mu nyuma. Urashobora kuba ufise umwanya muke ubaho, ukavuga ati jewe nja ku kazi saa moya rero ndakora kugeza kumbure saa 11, nkata saa 12 narushe, gufata nk'isaha yose 60 minutes ndiko ndasenga, ivyo ntibibamwo. Dimanche rero nakuja gusenga kuko urumva mba niyo ndonsa kajyo kuruhuka, sigare mu rugo ndaho utuntu two muhira niki, kandi urukura bivuga umenga birumvikana. Ariko banziriza ivy'Imana, banzi ivy'Imana ivyawe bica vyishugwa. Niyo nyishu yawe, niyo nyishu Imana yagiriye uyu mupfakazi. Kandi bigaragara ko uyu mupfakazi yamwima Eliya, yaba izonjya yabayo mazi, ndakubwije ukuri uyu mudamu nta nyishu yari kuronka, kuko Imana akumburiye kuki mutuma handi hakeneye inyishu. Yes, kandi systeme yuko ufata ivy'Imana ubikorako, ubifatisha iminwe, atari bya bindi byo kuvuga by'amajambo. Hari kindi gihe tuvuga ivy'Imana ukamengana amajambo gusa, mugabo hakenewe gukorako, hakenewe gukora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe kugira ngo ushikire ku vy'Imana. Banziriza uyereke Imana ko uyifise ku mutima kandi ariyo ya mbere. Ari gihe muririmba amakorasi ngo namugize uwa mbere, ukavuga ko wamugize uwa mbere mu mutima wawe, mugabo ukaririmba kubera wagateye akaririmbye nawe ukitabira, mugabo umutima wawe utamugize uwa mbere. Icyambere wagize mu mutima wawe urakizi, kirashobora kuba amafaranga. Cyane cyane mwe nivyo bikunda gutwara abantu. Amafaranga buriya kenshi abantu bayashira imbere, ugasanga kumbure icyambere wagize akazi, cyangwa ugasanga icyambere wagize sinzi umurima wawe, icyambere wagize kumbure iyo modoka yawe, icyambere wagize, ugasanga ari ikintu wagize icyambere mu buzima bwawe. Ariko ngomba kubanziriza Imana. Imana bari ushira kwanza imbere, ivy'Imana ubishira imbere, maze ivyawe navyo bizoza bigukurikira buke. Hari n'ikindi gihe bitozorinda kuba buke bica byishugwa automatiquement ubwo nyene. Rabo umupfakazi inyishu ye ntiyarinze gufata amasaha 5, yahejeje gucumba gusa, aramuha Eliya aririra, ifuri caribandanya kwibera muri kagaseke kiwe, amavuta abandanya kwibera muri ako gakarabo kiwe. Hari amavuta Imana ikora, nibaze ngo ni mu rumonge gusa bayenga amavuta, oya nijura yenga amavuta. Nibaze ko ari kumbura handi imbo gusa ariho bakora ubududu burahari, ifuri irahari mu ijuru. Imana iri kwirakora ibintu bikomeye mu buzima bwawe, kandi inyishu yawe niko ibanza kubona intambuko yawe ya mbere yo kwitaho ivyayo. Hari ikintu cya mbere Imana igomba gukora, nawe hari ikintu cya mbere ugomba gukora. Ikintu cya mbere Imana igomba gukora nuko ikuzanira akantu kameze nka test cyangwa akabazo. Iyumvire uwo mupfakazi kona umuntu w'umuvugishwa n'Imana akomeye amushitse ko akaca amubwira ati mpa injya. Icyo si kibazo gikomeye cyane. Iyumvire nawe urakenye, ukazubona umwana w'imfuvyi aragushikiriye ati rero je nabuze minervare, mugira icyo mumfasha. Nawe urakenye, usigaranye amahera angana nayo kurihira uwo mwana w'imfuvyi ishure. Akubwira ati tije ku ishuri turi 5,000, nawe usigaranye 5 byonyene. Ukaca utangura guharura uti none ibi 5,000 nivyo nariko ndaraba kuno musi no bijyako, hama
tukarindira gufa je n'umwana wanje canke n'abana banje canke n'umuryango wanje. Ariko Imana ikazana test, kuko wari umaze iminsi usaba akazi ikazana test, wari umaze iminsi kumure wisaba ko yo guha umurima ikazana test. Hari igihe wari kuri bavuga ati imvura niyagwa nyinshi ntize yonone imirima yanje, ikazana test. Ukavuga ati Mana narindi ngomba ko ibidandazwa byanje bitera imbere, maze nayo ikaciraba ati mbega nawe unkunda bigeze hehe, unkunda kugeza kuri degree meze gute, reka ndakuzanira iyo mfuvyi kandi uyizi. Uretse ko aba abantu baba escrow akubwira ati ndi imfuvyi, akubwira ngo ndakenye, akubwira ngo bimeze uku mfasha, ugasanga nyene ugasanga nababeshi cyo kimwe n'abavugishwa, ugasanga sumvugishwa ukuri. Ibi Elia yakoze nuko yari umukozi w'Imana ukuri. Buriya rero abavugishwa barinjiranywe, hari abavugishwa n'Imana, hari n'abandi bigize abavugishwa n'Imana baca bonona ico gikogwa. Ni nkuko abavuga butumwa, abapastori, abavugira Imana canke abigisha ijambo ry'Imana barahari, mugari n'abandi bace bavyikikamo bigirabo atari bo. Rero nuko usenga Imana kugira ngo umenye ukuri n'utari ukuri. Ndiko nkubwira rero Imana irashaka kukizana uyo mfuvyi usanzwe uzi neza ko ari imfuvyi, kugira ngo ibanze pime rero ati iki nico kiza kugurura ivyawe birugaye. Kandi naho utabizi kuko biragaragara, kuko imyaka ukoze ni myinshi mugabo nturigera ugura inzu yawe, sivyo? None mbega none abo muhembwa umushahara umwe ntubona ko bamaze kuronka ama parcelle, wowe nturaronka? Mbega kubera iki aba canke bariya canke bimeze uko bamaze kugusiga muri ibi canke biriya, mugabo nawe usenga Imana mugabo ntubishikeko? Ikigere nico cari gihe cawe cyuko wishugwa, ugira ico ukoze ca mbere kigaragaza ko Imana washize imbere. Imana yamigomba ko uyishira imbere. Buri Imana yanka ko icubahiro cyayo kija handi, kandi Imana yakunda icubahiro buriya. Kandi naco gituma ibuza abantu ko bakunda ivyubahiro. Kuko ni vyayo yoyo niyo nyene icubahiro. Nishaka abana b'abantu biha icubahiro c'Imana bagishira mu bishira mu kibanza c'icubahiro c'Imana. Hari ivyo Imana yagusezeraniye, kandi maze kugusezeranira umwaka urahera, imyaka 2 irahera, imyaka 3 n'itanu, uracika intege, uriyumvira vyinshi cyane kugezaho ivy'Imana ubiha ikibanza gito cyane. Ivy'Imana nivyo bintu bifise umwanya muto mu bintu vyawe. Buriya nkubajije ntunyishure wishure umutima wawe, buriya Imana mu masaha 28 ufise yo ku munsi, mbega Imana uyiha amasaha ngahe? Yaba kumbure gusenga, yaba gukora ibikorwa vyayo, yaba kuja mu bikorwa bitandukanye vy'Imana, mu bwigwa kuri eglise canke muri ministeri urimo canke uba wasomye mu ijambo ry'Imana, mbega Imana uyiha amasaha ngahe? Isaha imwe? Ndazi ko mu ndwi uyiha amasaha menshi cyane, na masaha ya dimanche ujya mwanya ubagiye kusenga kwa Mungu. Aho niho uha Imana umwanya wawe. Ariko ku munsi wakagombye kubanza gushiraho Imana imbere. No mu kuvyuka uja ku kazi canke mu mirimo yindi, ni kenshi utanasenga, kandi wibutse no gusenga usenga amasengesho yanciyaho. Uzuraba isaha, uzufata isaha, akona karoro ngira ndaguhe, uzufata isaha usenge uraba ku isaha, sawa? Usenga uraba ku isaha, uzuraba umwanya umaze. Suko usenga uhumuye amaso mugabo uzuraba isaha utanguriye ko yandike cyangwa ifate mu mutwe, maze usenge. Ntuzurenze umwanya wawe urusenga, wawe urukoresha mu gusenga. Ucu usenga maze uheze urabe umwanya ufashe wo kuganira n'Imana. Ariko umwanya w'igihuha, umwanya wa politike, umwanya urafata umwanya ugakubita inkuru, ivyo wabonye n'ivyo utabonye, ivyo wasomye muri Facebook n'ivyo utasomye. Bano b'Imana, iyi Facebook canke technology tugezemwo ni nziza, ariko kandi tuyikoreshe mu vy'Imana. Hari ama group y'ijambo ry'Imana ahari menshi, korera kuri ayo ma group, korera kuri ayo page, korera kuri ivyo vya Facebook vy'ijambo ry'Imana, korera kuri ayo ma website y'ivy'ijambo ry'Imana. Ibintu vy'isi ubishira inyuma, ivy'Imana aba ari vyo ushira imbere. Yes, je ndaza ama group menshi ya Facebook,
nk'iyitwa abakristo, nk'izindi les amis de Jésus Christ, n'izindi zirimo ibintu vy'ijambo ry'Imana kandi nyinshi, WhatsApp z'ivy'Imana n'izindi za Telegram n'ibindi vyinshi cyane by'ijambo ry'Imana. Aba ari byo ushira imbere. Nimba ugomba kuraba kuri internet, uraba ivy'Imana, maze ivyawe vy'ubuzima bikurikire. Mbwa ibindi bintu bitagira icyo bikumariye, biguteranya, biguteza ubwoba bwinshi, bigutuma wumva ko naka ari mubi, bigutera kumva ko naka icyo guhagapfa. Ibyo bishire kure yawe, maze ubone ingene Imana yitwaririka ubuzima bwawe, iyishura kuri wa mutwaro wawe, igira icyo ikoze kuri cya kibazo cyawe. Kubera iki? Kubera wabanje Imana imbere. Yes. Hari kindi gihe usanga umuntu akudodoreye ko ati ndagusavye mfashe ivyo mfungura, cyangwa ugasanga nta nubwo abikudodoreye ko uravye inge naje saa sita top cyangwa amasaha neza yo kujya, urabona ko kuko yarafise ikibazo cy'ibifungurwa, nawe ukaca witwaza ngo mfise bikenya. Kandi rero buriya umushitsaza hari bikenya, igihe waronse byinshi nibaze ngo umushitsa azoza. Oya, azoza cagiye ufise bikenya, ko ni Imana ibigomba kuraba ko ubanziriza ivyayo imbere, maze ivyawe ukabishira mu nyuma. Yes, rero ngomba ndakubwire ni Imana ikugirire neza, ikwibuke nawe muri ya mitwaro wari ufise, ikwishure, ikube hafi, ikugirire neza, ikwitwararike, maze yitwararike n'ivyawe, maze yitwararike n'imitwaro yawe, maze iguhezagire winjiye, iguhezagire usohotse, ihezagire ibigega vyawe vyuzure, ihezagire kumbure imirimo yawe, akazi kawe, ivyashara vyawe, murima wawe n'ibindi. Mugabo ivyo byose birashoboka ariko ubanzirije ivy'Imana imbere. Ivy'Imana biba ari byo bitangura, maze ivyawe bikurikire mu nyuma. Imitwaro yawe Imana irayizi, mugabo banze ivy'Imana, kandi iragomba ko ugirirwa neza. Mugabo igomba kuri ako kateste kwanza ubanze ivy'Imana, ivyawe bize mu nyuma. Ngoma ndagusengere, ngoma sengere umuntu yaramaze gusubira inyuma. Hari ingingo yafashe ijanye n'ibikorwa vy'Imana. Muri korale warahevye korale kubera chef yakubwiye nabi, warahevye gutangira Imana kubera kumbure vyabaye uku, warahevye kwa muja gusenga no hagati mu ndwi kubera wabuza ya buse, warahevye ibinabiriya kubera warahevye no kuja gusenga usigaye wigumira muhira cyangwa wirigura muri sport, kubera urafise impamvu zinaka. Ariko banziriza ivy'Imana imbere, maze inyishu yawe iboneke. Urashaka kuba waranahagaritse ivy'Imana kubwishavu, uvuga ati ndabona umenga Imana ntitwararitse ivyanje, ahubwo abatagira neza imbere y'Imana cyangwa abapagani bo barkwaragirirwa neza, kumenga jewe Imana menga yanyibagiye. Ntabwo yakwibagiye kandi nta nubwo yakuretse, ariko ikwirakora ikintu kidasanzwe. Niyo mpamvu ikuzana to test, ukora ico kintu cyerekana ko ubanjirije Imana imbere, maze ivyawe bikurikire, inyishu yawe ize kuboneka mu nyuma. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, Mwami ugororotse, Mwami udukunda, ndakweretse mwene data, uramuzi kandi uramusobanukiwe. Ikibazo arimwo kirakomeye kandi kiragoye, ariko kandi nk'uko uyu mupfakazi yari mu bibazo bikomeye kandi bigoye, wamugiriye neza, urigaragaza nk'Imana, maze umuzanira ikintu kimeze nka teste kugira ngo namara kugikora inyishu yiwe ibibonetse. Mwami, n'uyu mwene data yaradendebukiwe, yarahevye ivyawe bivanye n'impamvu zitandukanye, impamvu zo ku ruhande urucanke ruriya, canke impamvu zimuvuyeko canke zitamuvuyeko, byamutumye ahagarika ivyawe. Yesu, ndamusabiye imbabazi kugira ngo asubire kandi mu rutonde rwawe. Mwami, ndasenge uyu nawe yari yahevye no gusenga, yari yahevye no kuba umukristo, yarasiga yibwira mu bintu vy'isi, mbere yarageze no kunywa inzoga, yarageze haja no mu bapfumu, yarageze haja mu vy'isi. Ariko Mwami, ndagomba kumugarura asubire ku rutonde rwawe,
amenye ko wewe ari uje imbere maze ibindi bigakurikira mu nyuma. Icubahiro ni icyawe mwami, ndakweretse uyu wundi nawe akeneye kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, umweze umutunganye, umuharire ibyaha byose n'ibicumuro byose, maze asubire ku rutonde, aje ku rutonde rwiza. Icubahiro cyose ni icyawe, ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe rero na Pastor Jackson Nkeshimana, mugire ibihe byiza, Yesu akugirire neza.